ngoma nshimire Kigingi mushinga ntaye Kigingi ndamubwire ati mwana wa mama habwa icubahiro gira iteka nitekane gira aho bawubaho ati gute abatama kaza basore inkumi abana inzoya niki bose baza biruka baza n'amakareso batambaye baje kuraba Kigingi bakaryoherwa cyane ukabahasho mutima nabona umuriro wo kotera kure ariko rero ujya mu gishufise nkiyo uronka nkakajya gahimbiri ngo nikasa tubi murumva umuntu wawiwe ngena gumakogagura iyagira amahirwe akaba ari wakoze iryasho hama karonka abantu bangana kujya zomuyaganise bibondo aziraguwe mukirabiwe nabamara bazomaramara nabatamwemera banyugwe nabatamwemera banyugwe kom general upfintu wa 13 gisazi cyasazi so nta byinshi fise nomvuga murabizi tungoma nshimire Kigingi mushinga ntaye Kigingi ndamubwire ati mwana wa mama habwa icubahiro gira iteka nitekane gira aho bawubaho ati gute jewe sindi muri barundi bagenda gushimira umuntu yarapfuye canke bavuga umuntu uko atari canke bavuga umuntu atakihari Kigingi mwana wa mama urayoboje inkoni y'icuma muri industry y'u Burundi haba muri comedy no mu muziki uri number 1 hama kurikira mutima nabona umuriro wo kotera kure ariko rero Kigingi ndagushimiye cyane ibikorwa wakoze kandi bavuga ngo nta ma video yiwawe ngo gikora ngo ategura abantu ariko icyo wakoze wewe warateguye urukundo mu bantu urafise akabanga wabitse mu mitima y'abantu nico gituma n'ubu uvugaho abatama kaza basore inkumi abana inzoya niki bose baza biruka baza n'amakareso batambaye baje kuraba Kigingi bakaryoherwa cyane ukabahasho so none nkijya mpano wewe ufise ujya mu gishufise nkiyo uronka nkakajya gahimbiri ngo nikasa tubi murumva umuntu wawiwe ngena gumakogagura iyagira amahirwe akaba ari wakoze iryasho hama karonka abantu bangana kujya twese tuba twarazivye amatwi kwanza mbere reka ndabivuge nakare wacumugane mu kirundi ngo ukubita ibihuka ntarabihaka iyi message ishikira kaya gahimbiri kaya gashenze ka satubi sinitegeko ndagutegetse ivyo bintu byo kuguma unwagiza ubunwa warasohoye umuziki umaze bisusohora amapiano aryoshe mugabo kubera iki wewe uguma ushiramo big fizo mu bintu byiwawe mu gihe mu bintu byibona watagushiramo eske numupfumu yakubwiye ngo kugira utere imbere kugira ugira wigejeje uzohora wataka big fizo be mwamihimbira imwe uwo muziki wo gusotorana muzohwe bajyana wowe ambwa satubi ntani curimarira watunze n'umugore arakunanira naho wari upanze wagiye kurihira amazu inzu y'abandi muri parke n'ubuguma wimuka ugenda nk'inyoni wambwawe niyo wimutse nawe wimuka saa 8 z'ijoro nibisambi ku mutwe mugabo ukaguma ushaka gumuzana amabifu kre amabifu y'uburofu ndakubwiye ko kirimbwa uracyakene aho kugira inguvu ukore witeze imbere ureke ibintu byo kuguma upararangana uvuga ibintu bidakenewe kora umuziki urawushoboye kandi uzaguteza imbere ucugabanya umunwa wambwawe Kigingi nta iterambere ryiwe ntimuribona bamutima iterambere ryawe ntimuribona hari amabifu bumva birigwamwo birigwa barazana amabifu y'ubwana ibintu by'amabifu biri mu bana bato bakirondeza bakiri mu muziki bagishaka kumenyekana mwe mwaramaze kumenyekana igihugu kirabaye cyabuke hanze re mupambane hanze mwamihimbiriwe karege guma kamwangwagiza nyaroko nyashano kirabura nk'umunyota w'inzira satubi ndagwaye gasopo ayo mabifu yari twara yahaze kora umuziki mukora ibikorwa uracahangana nande wambwa hangana niyo nda yawe tegura neza pasio yawe agahimbiriwe Kigingi ni nyuma y'imyaka 10 azohora akora show kujya nyene abantu baza buzura nawe yogenda kuri stage ntabwe n'ijambo narimwe yo kwama yujuje kubera iki arafise ubuntu yubatse mu bantu arafise ubuntu yateguye mu bantu ngamwe abishenzi mushaka nzobabwire gute mushaka ndabahe banyoko mbesire ka frutom dukeneye iterambere mu gihugu mu bisata byose mu muziki muri comedy muri filme muri hose ngapfu zomuyaganise bibondo aziraguwe mukirabiwe
n'abamara bazomaramara n'abatamwemera banyugwe n'abatamwemera banyugwe. Come General Upfinwa 13 igisazi cyasaze. So nta byinshi mfise novuga, murabizi tungoma nshimire Kigingi, umushinga ntaye Kigingi, ndamubwire ati mwana wa mama habwa icubahiro, gira iteka nitekane, gira aho wubahwe. Ati gute? Jewe sindi muri ba barundi bagenda gushimira umuntu yarapfuye canke bavuga umuntu uko atari canke bavuga umuntu atakihari. Kigingi mwana wa mama urayoboje inkoni y'icuma muri industry y'u Burundi, haba muri comedy no mu muziki uri number 1. Hamakurikira mutima nabona umuriro wo kotera kure. Ariko rero Kigingi ndagushimiye cyane ibikorwa wakoze, kandi bavuga ngo nta ma video yiwawe ngo gikora ngo ategura abantu, ariko icyo wakoze wewe warateguye urukundo mu bantu, urafise akabanga wabitse mu mitima y'abantu. Nico gituma n'ubu uvugaho abatama kaza abasore, inkumi, abana, inzoya niki bose baza biruka, baza n'amakareso batambaye, baje kuraba Kigingi bakaryoherwa cyane, ukabaha show. So none nk'ijya mpano wewe ufise ujya mu gisho ufise nk'iyo uronka nk'akajya gahimbiri ngo ni kasa tupi, murumva umuntu wawiwe ngena kumakogagura iyagira amahirwe akaba ari wakoze irya show hama karonka abantu bangana kujya, twese tuba twarazivye amatwi. Kwanza mbere reka ndabivuge, nakare wacu umugani mu Kirundi ngo ukubita ibihuka ntarabihaka. Iyi message ishikira kaya gahimbiri kaya gashenze ka satubi sinitegeko ndagutegetse. Ivyo bintu byo kuguma unwamwagiza ubumwabunwa, warasohoye umuziki umaze imisi usohora amapiano aryoshe, mugabo kubera iki wewe uguma ushiramo Big Fizzo mu bintu vyiwawe, mu gihe mu bintu vyiwe nawe atagushiramo? Eske numupfumu yakubwiye ngo kugira utere imbere, kugira ugira wigejeje uzohora wataka Big Fizzo? Be mwamihimbira imwe uwo muziki wo gusotorana muzohwe bajyana. Wowe ambwa satubi ntani curimarira, watunze n'umugore arakunanira, naho wari upanze wagiye kurira inzu y'abandi muri parke, n'ubuguma wimuka ugenda nk'inyoni wambwawe. Niyo wimutse nawe wimuka saa 8 z'ijoro n'ibisambi ku mutwe, mugabo ukaguma ushaka gumuzana amabifu kare, amabifu y'uburofu. Ndakubwiye ko kirimbwa uracyake, ahubwo ugira inguvu ukore witeze imbere, ureke ibintu byo kuguma upararangana uvuga ibintu bidakenewe. Kora umuziki urawushoboye kandi uzaguteza imbere, ucugabanya umunwa wambwawe. Kigingi nta iterambere ryiwe ntimuribona, bamutima iterambere ryawe ntimuribona. Hari amabifu bumva birirwamwo barazana amabifu y'ubwana, ibintu by'amabifu biri mu bana bato bacirondeza, bakiri mu muziki bagishaka kumenyekana. Mwe mwaramaze kumenyekana igihugu kirabaye, jabuke hanze re mupambane hanze mwamihimbiriwe, karege guma kamwangwagiza nyaroko nyashano kirabura nk'umunyota w'inzira satubi na waye gasopo. Ayo mabifu yani twara yahaze. Kora umuziki mukora ibikorwa, uracahangana nande wambwa, hangana niyo nda yawe, tegura neza pasio yawe agahimbiriwe. Kigingi ni nyuma y'imyaka 10 azohora akora show kujya nyene abantu baza buzura, nawe yogenda kuri stage ntabwe n'ijambo narimwe yo kwama yujuje, kubera iki arafise ubuntu yubatse mu bantu, arafise ubuntu yateguye mu bantu. Nambwamwe abishenze, mushaka nzobabwire gute? Mushaka ndabahe banyoko imbesire ka freedom, dukeneye iterambere mu gihugu mu bisata byose, mu muziki, muri comedy, muri filime, muri hose. Nambwa